nimba ugomba kuronka bibwo bavuga ngo cakira za V8 ati ntibikunda kuko mwijuru nta ruganda rukora V8 ruriyo rero nubwo urara uravuga mu ndimi nshasha ugahumiriza ukwerekwa ibintu byose mugabo ntihagire icuha amaboko iryo sezerano zoba nk'irigi ry'igihumbwa aha yandi aberuka akavamwe imiswi wewe bakubicaka mutamwe inzara hakavamwe umuheha gusa. Ntivyoshoboka. Okay. Pastor nukuri ikibazo kimwe kibajije umenga ukongera ko ibindi 10 ariko nawo umwanya bari muto. Nawe igero nabarondera narabandikiye ati yamara kuko abantu nkamwe dutegereza kubabwira ivyo tuvuganako nababwiye ati yamara nkeneye ko mudufasha mutubwire ati hariho abamenyesha amana mvuga bamwe kuko si bose babwira gusa bizeza abantu ibyiza gusa ariko uravye umugambi w'igihugu uravye ubuzima turimwo kandi burya mwemwemegwa n'abantu benshi kandi muronka abantu benshi mu madini yanyu ati bari bakwiye kuza baranacishamo rimwe bakavuga ati tora isuka girane atariko ibyo ntubabwira ahubwo akubwira ati zana igihumbi wewe ma ejo utora 10 ati ivyo bintu none tubituze gute mbeho ko gwiki mu bisanzwe si rimwe ivyo ntibikwiye kwigishwa rimwe bikwiye kuvugwa misi yose kubera ubwa mbere umukozi wa mbere w'umuhanga mbere sivyo n'abaririmbyi baririmba bakaronka indabyo yari Imana yonyene mu misi ndwi Imana yakoze imisi 6 iruhuko mwe wonyene uravyumva yari ku kivi udusome Bibiliya ari Imana Yesu Kristo yazinduka mu gitondo nta déjeuner politique yajamwo nta bisumba kivi nta byo kuvuga ngo pause bitubwira ngo yarakora umunsi wose ngo bwije akaduga ku musozi gusenga nukuvuga yarakora akongera agasenga sivyo agasenga akongera arakora niko yarameze rero mu bisanzwe abantu bakwiye kumenya iterambere tuba turondera imigisha y'Imana turondera mwijuru nimba ugomba kuronka bibwo bavuga ngo cakira za V8 ati ntibikunda kuko mwijuru nta ruganda rukora V8 ruriyo nta rubaye uravyumva bimana cyo yakoze niki yavuze ati nukore nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe rero nubwo urara uravuga mu ndimi nshasha ugahumiriza ukwerekwa ibintu byose mugabo ntihagire icuha amaboko iryo sezerano zoba nk'irigi ry'igihumbwa aha yandi aberuka akavamwe imiswi wewe bakubicaka mutamwe inzara hakavamwe umuheha gusa ntibikunda rero abantu bakwiye kumenya bakavyigisha kuko iterambere ndakubwiza ukuri iterambere ntishobora kuboneka kubera uyugaraniye mu cyuma kuri asenga gusa oya sohoka uje gukora kandi akubwije ukuri nimba uri umushoferi ugajuhura n'abatubuza kugira ati we Imana kugira ngo uzoronka ibi nibi ugacoheba kunyonga imodoka ndakurahiye ntibizokunda mugabo urashobora kuri kunyonga imodoka ugasenga bigakunda urashobora kuri kurarima mu murima ugasenga bigakunda urashobora no kuburi kurubaka ukaburi kurasenga Nehemiya yabwiye abantu ati mwubake ariko mwubake mugavye kubaka bagavye nubwo bari bafise inkota kwitako baba ariko babwahamagara Imana baririmbira Imana rero abantu benshi rero nkuko bivuga haraho umenga naravyigisha na rafa pasi ndavuga nti ugiye kuraba abantu mu buzima bw'igihugu muri societe abantu benshi usanga umenga nta nico bamaze usanga keshera barokora ndabivuga ko naye ndiwe ko ne mpanda bibigisha kubera ugiye kuraba igitigiri cy'abarundi bakora ibikorwa rusange benshi batabikora n'abarokora ngurane mugabo ivyo bitandukanye n'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ravuga hariya muri Yuda ravuga ngo abo kubaha mu bubahe abo gutinya mu batinya abo guhikori mu bahikori ngo kandi mwame muyoboka abarongozi banyu ngo mwiteguriye no gukora igikorwa ciza cyose bazanye sivyo bama bariko baravuga ama projet y'abantu bokora sivyo bakavuga bati bo reka dusubire amajambo wanashaka nyene cyubahiro yavuze ndakunda kuyabika mwamwe magufi yaravuze ati turi kumwe twese birashoboka turi kumwe twese rero so kuvuga turi kumwe twese twicaye dutera igipindi cyaturo dutemberana turi kumwe twese ku kivi birashoboka uravyumva bishoboka gute rero yavuga ko bishoboka yuko
umunwa wose ushobora kuronka ibyo urya nawe amafuko ukabika amafaranga mugabo ntibibaze ngo yavuze ngo umunwa wose uronka ibyo urya ngo umufuko ubika amafaranga ngo uvuga ngo azokora hanyuma aca twegeranya umunsi umwe avuye ngo umwe wese amuha yiwe reka da siko bivuga oya twese turi kumwe tuje ku kivi birashoboka ko umuntu wese rero aca aronka ivyarya n'amafaranga akayabika icyakangaha yavuze ati ndanka ibintu bitatu ndanka ikinebwe ndanka ubunyonyezi ndanka n'akarenganya nivyo ni ibintu bitatu yavuze avuga ibindi bitatu ngo nibyubahwe igihugu uburundi bwubahwe umurundi yubahwe n'amategeko yubahwe ivyo bintu bitatu byose ugiye urabifata ukavyubakirako ugashirako ibikorwa hejuru y'ayo majambo yonyene byoshoboka ikiganiro nuko ari gito nokwereka ingene ivyo bintu yavuze bitatu vyuba ariko nivyo vyubatse igihugu citwa Qatar Qatar zino mukiza nkamwe ndazi ko mukunda agapira yo hazobera ntuzumenga igikombe cy'isi yose mu 11 Qatar aho giritera imbere bwari ubugaragwa hari umusenyi gusa muga hahagurutse ini generation y'abantu baravuga bati ndikunda bavuga bati Qatar yubahwe sivyo umukatare yubahwe urabyumva iteko ryubaha muri Qatar no munsi barateye imbere cyane ugiye kushora ikintu ukavuga ngo ugire imitahe umenye yuko nta munyamahanga numwe ashobora kudaza butike ya wenyene kirazira ugomba kugira butike yo kugira uruganda ugomba gufatanya n'umukatare kandi umunyakatare niwe agira imigabane myinshi nuko niko bigenda urabyumva ikintu cyose uzoraba amafaranga bafise uno munsi Qatar iguragura amatongo ku isi yose Australia imaze yigura kubera iki abantu bose bavuga ati tuje hamwe dukore twugurura imiryango abantu mugabo umunyakatara agome yubashwe igihugu cyacu nta munyakatara agura ikitongo nta ubaho ahubwo baragura rero muri ivyo amaboko aya nta magwa n'ibikorwa amagwa n'urunyogoso nuko amaboko ntamagwa n'ibikorwa amagwa n'urunyogoso pastor jewe twavuye hariya muri introduction numvise mwikinga ariko nanje reka nongereka ikindi ubu ugeze imbere yaho ushobora gushikiriza ubutumwa imbere ya nyene cyubahiro imbere y'abategetsi batandukanye ba kino gihugu kuko ndabivuga ndabifitiye ivyemeze kuko nama nabibonye mbega izo nyigisho zawe zo kushira abantu mu mana ariko ubashizemwo ukababwira utiza murakora naho hari abatabibona kumenga nivyo birafisemwo impact navyo nyene birafise ico byagufashije kugira n'abategetsi n'uburongozi batangure kubona ati hajya mujya mu pasteur harimo ikintu bo ntavyo nomenya kuko nana kumenga byose ntabyo muzi nka wewe nk'icyatumye uvuga uti ndonde naka ndamutumira ntacyo nzi kuko urabona we n'ijyambere tubonanye mugabo sinarinzi kunzi urabyumva rero burya kenshi ugomba kumenyekana nta nkumi yiranga inkumi yiranga bari ndaya mu bisanzwe nibyo inkumi nziza y'umugeni mwiza ntagenda avuga ati genda gaze kurongorwa ndashoboye urugo ndagira gute agira abantu babona ibikorwa byiwe babona imyitwarariko yiwe ibyo akunda n'ingene yitwara bakavuga ati ujya muntu yarabereye urugo rero nibiye birashoboka umugabo ukumwe ngo naka gushima iki naka bigenda gute byongora kubera aho harimo ikibazo cy'umutego kuko urumva musanga ukibajije uwundi muntu adashobora kuca byumvira neza uri kumuyoborera mu ruhande rw'ubwibone ace yivuga jewe nta mwanya wo kwivuga mvise je nahamagara kuvuga Kristo nuko tugaruke kuri teme turigishijwe mu rusengero kubaha Imana turigishijwe mu rusengero yuko nibikorwa twobikora abakirisu dusanzwe sinzi umwe ko mwemera ko nokoresha musanzwe murongoye canke musanzwe intama musanzwe mujejwe muragiye n'izimana ariko yabacungishije hari kiganiro nkora hano haraho nkunda kuvuga ati iyi ni ardhi ya Mwenyezi Mungu lakini aliyemchungisha mheshimiwa rais wa jamhuri nagomba ndababaze abakirisu mubona bara kuko hari n'igihe uvuga ibintu imbere y'abantu kubera ataco bovuga ngo baduze uko bakavuga ati ibyo bintu uvuze sivyo bakagenda batanse canke bemeye ariko uravye ingendo barimwo murabona yuko bariko batahura ubusanzwe Yesu Kristo wenyene yarigeze akabaza ikibazo aravuga ngo mbega aho umwana w'umuntu azogarukira ubwo azosanga ukwizera ko kiri mu isi sibyo rero twebwe iyo uhamagawe kuvuga ubutumwa bwiza urahama uhagarara imbere ukabuvuga
si ngombwa ngo Pawulo yigeze kuvuga ngo jewe sindi wa wundi agishaka kurezereza abantu ukagomba yuko uvuga ubutumwa kugira bagukomera amashi bumve yuko uri kuvuga ibikwiranye n'ibyo byifuzo byabo bishaka uzoba umaze guta umurongo w'umuhamagaro w'Imana uravyumva donc rero muri ico gihe uravuga ubutumwa utitaye kuvuga uti mbe nakavyumva gute sivyo nakabibona gute mugabo uteza kubuvuga nimba Imana yavuze ati genda utabure uno munsi icaha cy'ubusambanyi ugira abantu bava inyuma mu bahabara ukabivuga kandi naho bibaza benshi abari yicaye harya banazananye no gusenga n'abahabara babo mugabo ntuvuga uti je nakangira arabyumva nabi bigenda kunuko niko Imana yakabari kuvuga bivuge sivyo hanyuma abantu benshi batwawe n'ibinyoma kuko abantu bageze mu bihe bigoye Pawulo avuze ngo tuzogera mu bihe by'ibimaga abantu bakunda abantu bababesha sinzi impamvu uvuga ukuri nta benshi woronka muga abantu bavuga ati Imana irambwiye mwese umwaka ugeze aho ugeze kuri tariki Imana ivuze ko muzoba mufise ama etage wumva ngo amene sema baba mutameshi wa Mungu bafuta sema barava hasi sivyo Imana ngumva kavuga ngo Imana yamwe ngo mwese ngo bahaye amavewiti wagahinda kanyu karaheze imibabaro yanyu iraheze ibi nibi muronse abagabo ndabona bamwe muronse visa muracomotse indege ziraje kuba barazuriye mu byiyumviro nakurahiye isahirindi hera bose basamye baba mugabo ukase ukinjira mu mutima kavuga uti mwabasambanye mwabisuma mwanjajyamo iyo nzigo ibuzuyemo wayo macakubiri Imana yavuze ngo izobicaha kandi muzoja mu rudahera bose ubona bizinga buke kujya kwisashiciye mu ziko ntaga bica bigorana rero muri ico gihe mugabo ndakunda kubivuga bujyambara bari ko rakora umuti kuko bari ko rakora umuti kuko uzurabe ugiye kwa muganga muri bloc operatoire hareba bagira abantu basaba gacerere ijana kwijana nta kanyagara rero haya ni jambo ry'Imana nubwo birivuga ngo ni inkote y'ubugi bubiri riba rikorera pasura imitima y'abantu je rero nezerwa nahajya sinezerwa n'imirambaro ya mene kandi ubumva ko atari byo oya umugabo ryumve hanyuma kuva yuko nabyo bibagwa neza ubibonera mu makomantere ubu iterambere ryaraje turavuga ubutumwa bakabushira ku ma YouTube bakajya kuri za Facebook abantu rero hari igihuronka kanya ugasoma ukaraba ukabona rero ni sawa nuko turi kumwe na Pastor Robot kuri Empower TV murumva ko biryoshe umenga ntitwoheza ariko turahava duheza kuko akaryoshe ntigahora mu itama n'ubu yatwihanganiye ibikorwa bari byinshi ariko yagerageje aratwitaba n'ukuri nibyo gushima Pastor none ko V8 itava mu rusengero iva mu bikorwa umuntu aba yakoze ariko bakatubwira uti hajya mu rusengero niho ubwiza bw'Imana buri kandi uhagiye kenshi ukanayisaba ukayitakambira uraronka utarushe werera ibyo ntubyereko aya nibyo ukunda kubera wapi guhera ku ntumwa zake guhera kuri ba Mose na Abraham bose barakora nta muntu Imana yigeze ngo ndaguhezagira gutyo gusa yego cyo kugenda kuzura ubwiza bw'Imana sivyo mugabo umubiri w'umuntu hari ibihimba bitumva mpwemu yera estoma ntiyumva amasengesho naho ugira gute we ushake wuzuzwe uvuge ku ndimi uririmbe izo mu mazamuka neza makika mugabo estoma navuga ati uratebuveyo uratebuveyo jewe ndabe rero ndibikunda abantu bakwiye kumenya yuko mbega Yesu Kristo kubera iki yabwira abantu ati gaburira abantu barafungura rero muri ico gihe uri kurabwira abantu ubutumwa bwiza hamukibagira kubabwira ubutumwa bwo gukora mu bisanzwe ububisha uri kurabaroka rero kuroga ishengero ry'Imana benshi biraborohera mugabo biragoye kuko wewe urakeneye guhezagirwa wacakiye imigisha bingawe ngo cakira ugacakira ubusa washaka ngo cakira agacakira mugabo agasanga cakira umugabo uravyumva mugabo ugasanga kirute yahera amasengesho yahera umushishi tumaze kuduga akora mu bwonko sibyo ukakubwira ati nyabona bijya warimo attention umutsi muri hehe ugaca wibuka yuko atacu ufise sibyo
kenshi uca utangura kuja kurondera uwo gufasha sibyo mugabo abantu bakwiye kumenya ijambo ry'Imana muri Yesaya igice ca mbere umurongo wa 19 haba ngo nimwumvira mukizera muzoga ibyiza byo mu gihugu murega dani ibyiza byo mu gihugu nibi nibi biva mu bikorwa ndiba si ibyo nyene none abantu rero hari n'ijambo babesheye Yesu bavuga ngo yavuze ngo hahiriwe aboro abakene ngo nibo bazobona ubwami bw'Imana sivyo yari karavuga ko sabakene b'ibyo bambara sabakene b'ibyo barya sabakene batagira aho barara yari kavuga aboro bashonje ubutungane abanyotewe ubutungane abagomba yuko ubwami bw'Imana bwoza abo nibo yavuze ngo nibo bazobona Imana mugabo abantu baca barabijako bakunda ubworo bakunda ubukene ngo Imana yanka bakire sivyo barababesha kuko naravuze ntihajya umuntu ashonje niwe umuntu yumvira nabi umuntu ashonje no kubonabona nabi umuntu ashonje no kuvuga nabi rero muri ico gihe abantu twizero tuva twemeye ubutumwa butari bwo abantu bose barabiheba ngo nukujya kwivanga n'ivyisi sivyo dusanga igihe kirekire abantu rutugu rwarahengamye uhengamishwe n'agashakoshi karimo bibiliya n'igitabo c'indirimbo sivyo ukavuga ngo waraje mugende mukanya muje mwijuru oyaye sivyo ntiharagera biragoye ugaca usanga muri ico gihe ikirato ciza cambawe n'umupagani ishati nziza y'umupagani iyo modoka nziza inyongwa n'umupagani inzu nziza ikararamwe umupagani ishuri ryiza ryigwamwe umwana w'umupagani ivuriro ryiza ryivuzamwe umupagani kubera iki amafaranga uravyumva kugira uyashikiye amafaranga muri sasa ubutunzi amafaranga n'ibikoresho mugabo kugira ushike kuri bijya bintu utegeza gukora kandi cyane uravyumva kubera bibiliya avuga ngo burya ngo ikinebwe umunyabute ngo ameze nk'umwango wizungurusa kwipata urabona iyo umwango uzunguca uhenuye gucya uwo mengo uja kuusanga hariya kuri Novotel mugabo ntaho wagiye uzungura ko kantu kitwa ipata kari ngaho urumva rero abantu bakwiye kuraba bakaza bararaba nyabona bahagira umwanya wo gukora bahagira umwanya wo gufasha abandi kuja mu bikorwa by'iterambere kuja mu mashira hamwe kuja mu makoperative kuko uzuramuvuga butumwa yaje n'imodoka yiwe sivyo akaba afise inzingwa ziwe ku mufuko n'abaterwe y'amafaranga murayazi imbabi akaba zifise akaba yafise cravate yiwe na costume ryiza n'inzu yitahiramwe abana biga neza bimeze gute mu kuvuga ubutumwa usanga ni nk'ikimoteri avuga ari areze mugabo umuntu yaje akenye mwishengero mwamutumiye nivyo mugabo avuga aho yoduduye kuri caca satana kamufyonda kwina temugabo none ujugira ubwiye ni uhavuza bitike uritonda kuko natavyakira neza ntaco havuha ku uravyumva ugaje usanga caca yagira avuge byaje Imana imuhaye ngo ashikirize ashi ari kwepera kubera impamvu ziki biragoye burya biza bishika hakagera nk'igihe mukatura ikintu hanyuma ntikigende nk'uko bya mwari mwabyipfuje iyo bishitse ndaza kukubwira igituma ndababajije ico kibazo iyo bishitse biba byagenze gute kwatura no kuvuga nk'ubu mukavuga nk'ikintu kuko hajya umukozi w'Imana nivyo muri abantu ariko twebwe dusanzwe tudafise ayo mavuta tubona kumenga ico muvuze cyose kiraba ndabaha akarorero ari nk'igihe uburundi bwaronka itike yo kuja muri Misiri andibuka ico gihe mwaravuze ubutumwa kuri star mwarasenza ati Uburundi tuzojya bwa mutsima imigwi yose tuzohura ariko twavuyeyo atanata turonse atanitsindo turonse mu bisanzwe insinzi y'umupira no mu nsinzi yose ushaka gusanga insinzi abantu bose bumva ko ari ibintu bigaragara ariko mu Mana byose bigaragara sibyo kuko abantu musha muharura muti ni bitego byagiye mu ifire uravyumva mugabo kubona bwagiye uzi n'igihe twari turimo ni bwa rwo bwa mbere sibyo hanyuma gacha bagaruka atamwana w'umurundi yavuze umurundi ni ikintu gikomeye cyane urabyumva rero abantu urashobora kuvuga ngo ikiniki hariho abavyeyi nzi bamwe babwirwa ko ari ngumba sibyo mugo umukozi w'Imana akababwira ati Imana yarambwiye ko wewe mbere
burafata umwana mwite n'izina hataragera ntaranayifata mu kwizera ugasanga yamwise izina kandi hagaca imyaka 2 3 4 7 8 meme 15 hari habonze baheruka kuvyara bafise isezerano panda 15 bavyaye muri no minsi mugabo izina bari mwisekera sivyo kwizera gusa rero urashobora kuvuga ikintu abantu benshi ntibacumve ico wavuze mugabo ugasanga muri we uraze ko wavuze ukuri rero si ngombwa ngo ico uvuze cyose pastor jene baza ko na psychology mwayize oya ndayonze kuko je mbona umenga biragoye ko ibibazo umuntu ababaza umenga inyinshi biraho nyene ariko rero mu kurangiza muri conclusion twebwe ugwaruka dukora iki mwebwe kuko ugwaruka burya nizo nguvu z'igihugu ku bantu babizi neza kandi burya nibwo rukeneye ubutumwa cyane naho rimwe rimwe usanga bigorana ntibaje mu gusenga ariko ntawo bibashimira ariko rero ugwaruka rukora iki hanyuma inyuma y'ico gikoguza kuvuga gokora abasanzwe abandi bagenza bavuga butumwa naho tubabwira ngo zamurakora ibi bashimikire kuki kuko burya nabo baragukurikirana nawe urabakurikirana ndabizi turakurikirana ugwaruka mu bisanzwe Paulo yandikiye Timoteyo arabwira ati ubusore bwawe ntagire uzoba kugayira kuko rugwaruka barufise ingufu zo gukora rero kandi hajya bujya bavuga ngo akabando uzo kwishimikiza mu busaza ugaca mu busore ukira umusore muri no minsi rero abasore urabona satani yabatwaje ibintu byinshi cyane yabatwaje ibintu byo gusamara ntibakore sivyo abantu benshi urabona hari kanguro ry'amatatuwaje hari kanguro ryo kwitobagura abahungu usanga mwambaye amahereni sivyo ingorane abandi bari kubetinga ari mu tumari ibikorwa by'iterambere ntaho biri kubera kudakunda akazi nimwe nakubwira ngo mushishito ugomba ico fungura cyo gituma no satani ariko arabatwara imisore nkamwe ugasanga no munsi iri kirongora abagore bangana banyina bijya surukundo no surukundo kwera nuko gusa imyaka ariko bavuga abahuye nene bya bine mu byita nimbere bishuga mami ngo ni bishuga donc ibi mama bisoso shuga ko ni suka urumva wewe warayafise hanyuma mugabe cyadafise n'umugabo tuvuge cyangwa umugabo ari kwa diabete wunda kwa ibintu biragoye acaraba umusore w'imbura kimazi atacakora akeneye amafaranga yihuta acamuhendesha gatiyayi akamuhendesha ya envelope y'ibihumbi 100 akagira ati soho kuje kugura karato agashagenda hagura puma nziza agashagura n'ishati ya ntuze polo ya puru urabona bya bindi agatimbako hanyuma agacamugurira ntuze telefone ngara mutwe w'ingona sivyo umusore ugasanga yarapfuye ahagaze kandi azi ngo arakomeye kubera iki uno munsi igihugu kiro kirafasha ugwaruka urabushiraho banki y'ugwaruka imigambi y'ugwaruka irahari ama projet arahari avuga ati narabonye ntuzo son excellence ari karagirisha inama ugwaruka yama yabikoze avuga ati kura amaboko mu mpuzu mukore ibyo mudashoboye mu mbwire ndabafashe ibanki yanyirahari mugabo uno munsi ugasanga ugwaruka wacukuriye mu bintu nka mwebwe nk'ubu mwebwe umuntu yobashimira cyane kuko kubona mwari yungunganije mukaronza ivyuma nk'ibi mukaza marondera amakuru mugaca mushiraho petete ko bishobora kubana amafaranga murashobora no guca mu manza bakabamenya bakavuga ati tugadukora urubanza ba basore bafise bya vyuma boza kudufasha sivyo iyi ni projet nziza mugabo kugendukirirwa wubitsinda sivyo mu gitanda hari n'abana baregwa nabi umuntu araye kuri filime ayivuye ko saa 10 zo mu gitondo sivyo ashira agendera aryamye ajyamye nk'ingiga ntiyikoma agakomwa nuko umupfundiko uvuye ku isafuriya saa 6 bavuze bati vyukurya akarya yaheza kurya agaca yoga agasubira akaryama saa 10 kwagiye kwirigana akazoza gutabuke abantu rero bakwiye kumenya ugwaruka mukamenya ko igihugu kiri mu maboko yanyu ejo ni mwebwe muzoba mukibaza sivyo rero ni byiza yuko mugendera mu makanda y'indongozi zibereka imigambi myiza akubwira ati kura amaboko mu mpuzu ukora iki muje hamwe mugire shira hamwe tubafashe rero muri ico gihe abantu nivyo bakwiye kwigishwa
inyuma yo gusenga inyuma yo kuva mu ishengero genda mu bandi ukore ja mwishira hamwe nimbere ry'abadandaza gira burya hakubona umutigeza adandaza wobona uwahombye kuko bayaragerageje okay rero abajene ni muje hamwe kuko ibibahiga muri nomeze ni byinshi abantu baje hamwe bakore utwo bashoboye gukora bahejeje baje gusenga kuko atari uko n'ubundi bakoze ntibasenge ibyo bakoze bizovamo inyungu satana bikoresha mu kubasambura kuko twaha tubivuga kera twe tukinywa inzoga weekend twaba ngo tugiye gusambuka nitume ibyo twavuze kandi tugasambuka bwana twarasambuka vraiment no busaza ukadusanga warasambuka ugasambuka ugacugenda ukanywa inzoga ukavanga inturire niza hano hafi hanyuma ku mugoroba ugacugenda ugatamba kandi wari usanzwe ugende udahagaze neza ni ngorane ugasanga ubuzima bwawe bubayemo gucyoye utagize imana ngo umuntu ukatishirize mu kintu ukora witeho ibikorwa bizo bwa mbere ukaguma muri ivyo bintu byo kuvumba byo kuja mu munyenga ngo muvyita ngo nibirori sivyo ni ngorane okay nuko rero murakoze cyane uyu ni Pastor Robot nukuri turongeye gushima kandi ariko rero jengira mpaguruke ngende ariko sindamusiguko nasiga dusengeye asengere Empower TV jenzo banagiye isengesho giyo ndazikoriza kuba ngira kamara ngumahanye reka ngumahana ega naho uri mizirimo oya naco jende narumvise namwe muramwemera mumwita Isa ego tugende reka twumvirize isengesho rya Pastor nibaza ko aza kugerageza kuko nsanzwe rirubaka burya agenda gukurikirana ego karibu Pastor reka dusenge mwami turagushimiye urakoze uhoraho nyene ngabo waremye ijuru n'isi tugushimiye ngene urumwizigirwa urera uragororotse uratunganye uri Imana izi byose ishobora byose kandi kabera hose carimwe turagushimiye nyagora ku ngoma ingene babanye natwe ukatuzigamira ubugingo watuzungurukije uruzitiro rw'amabuye mwami imyambi y'umugwanizi yose iratubura kandi wageze neza kuzigamira igihugu cyacu ukazigama n'indongozi zacu watuzigamira mwami uturinda ibitero uturinda amasanganya y'ibidukikije nta binyamugigima nta bihuhusi nta mituraga eka mwami wageze neza kuko imirima yacu yose wayihaye amazi kandi n'imvura ikwiye turagushimiye rero ubugingo bwacu bizo amaboko yawe gasengero no gwarukanya guhora ku ngoma ruri muri ino televiziyo ndakwinginze mwami ngo ibikorwa bariko barakora ubihezagire uzobaho umugwiza kandi mwami babe ivyitegererezo kuri bagenzi babo kugira mwami mu minsi iri imbere tuzovugishwa impundu nuko tubonye umugisha wabahaye n'abashime bati uhora yatugiriye neza urakoze rero dusenze muri bike byinshi bidukorera kubwo buntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amen amen Pastor urakoze